mutamu umwe hakuritse Michel Bujumbura bamuyeretse yaguye hasi hama dutora ifanta yaragiye muri ipo agasitro arakanwa yarafise umufuko avuye muri sud uzuye amafaranga heje afise amazu mu gisagara ca Bujumbura ahejeje kuja gutora amahera yarwaye agira atware kuri banki yikanguye hari kuri rya pave abaze kuri Chez Michel acasanga ndi hejuru yiwe ndiko ndamuramiza citro ijambo rya mbere yambajije yambwiye ngo iyi citro ndiko ndanwa mwayiguze amafaranga mwakuye hehe kujya inyuma y'igikomere icari cyo cyose hari sazi niko inyuma y'igikomere cyo kumushaha hari abadayimoni bari inyuma yacu kera je sinemera Imana nari mu bantu ba mbere batayemera kwibaho kandi nasanze gituma ntayemera nukubera ibikomere sisiriza mutima narahuye navyo canavuga ngo bashinga ntahe reka kugwaza abadamu amavisi bafasonira kugwaza umugisha Imana yabahaye amavisi ikibazo dufise mu isi saba ari kwa Rojanti nabagomba kujayo batarajayo ndababwire mwabantu muri ko murumva zino nyigisho mwego turi kumwe muri kino cumba turi nababwire iyi retraite umuntu wese nagenda amenye ngo mbega ngwaye hehe nagwajwe n'iki nzokira ryari nzokizwa nande nagomba kubabwira ngo gusenga umuntu atarakira ni imbugita y'ubugi bubiri nagira ndababwire ko umuntu yakomeretse ashikirwa na bya bintu bavuga mu bakizwa arerekwa gusa yerekwa ibitari byo aragira amajwi afise yandi maso ibinezera abandi we nivyo bimubabaza mbega none mu mashengero ntimubona ko hari abantu bashima abandi bakagisaya zamenyo kandi Bibiliya itubwira ngo mwene data nagirirwa neza uzobinezererwa ko nawe ubushikiriwe mu ishengero hagomba kuba nko kwa muganga niho honyene umwe yishuwe uri nyuma yagomba gushima kuko nawe yegereje kwa muganga niho hantu ofisi nimero 50 asengera nimero ya kabiri ngo yinjire kuko nimero ya kabiri yinjiye acava 50 agaca 49 mwishengero naho nitugishima kuko amakomantere acaba maremare nagatenge wakaguze baca bavuga yuko ariko waje kwerekana mbega none ko ariho twagomba kuronkera amahoro kumengo turaharuhiye cyane mbega ko wamengo niho twagomba gushima hagize abishurwa tugashima ko bene data bishuwe kumengo tubatera amacumi bavuye kuri podium nta yindi nta kindi cegeranyo no babwira cy'ivyo mpeje kuvuga dusengana imishahigwaye kandi ihinduka igikoresho ciza ca Satani tugasha dukora ikinyurane nico twemera amatata ava mu ishengero amatati ava hehe mu ngo ni mitima ibanye igwaye ubu ugenda kwa Rojanti muri irya chambre z'abantu bagenda n'ingwara zo mu mutwe ngo babwire ngo mwese ndabategetse ni muhore ahubwo ni wowe bohava bashira kwa muganga ni wowe ubugwaye hariho sare kwa Rojanti bashiramwe bajya abantu bavuga umwe wese avuga ivyiwe atawuhanye n'uwundi bajya abantu wava babwira ngo ndazanya amategeko nambaye impuzu z'igisoda n'igipolisi mwese ni muhore ahubwo ni wowe bovura bajya abantu ntibahora kuko isi muri usurimwe si yose barimo OMS iheruka kwerekana ingwara zirenga 5,000 zo mu mutwe kandi abantu bakijijwe harimo abazigwaye ni murabona abantu mu manza ukabona ko ari umumama yisoneye yambaye ibaze nziza baze rishe yaje mu modoka nziza mugabo ari karataha ukumva ibirahuri n'amafurusheti biriko birakoragurika
afise akabati kuzuye ibirahuri, akaba afise n'amafurusheti atarakoresha. Mugabo urubanza rwose agiyemwo agenda yivye ifurusheti n'ibirahuri, ukuvuga ko agenda aratoragura utuntu. Wagenda ugasanga biruzuye, mugabo ahantu aciye agomba kwiba. Ntimurababona? Ni ingwara yo mu mutwe bita collectionisme. N'ubugwayi bwo mu mutwe bukubwira gutora ibintu atahujanye kandi udakeneye. Collectionisme. Nico gituma nimwabona abantu bakorekta, uzoraba n'umuntu ushobora kuza ukamusaba impuzu ngo agutize, akubwira ati shobora guhereza kandi garde-robe yuzuye, agashaka kuziraba gusa. Ibi birazamwe n'ibiturire, umuntu akiba ibintu akabimara, ntibamenye bakiyumvira ngo ushaka gutunga, kumbe ni ingwara yo gukorektiona. Mutamu umwe kuri Saint Michel Bujumbura bamunyeretse yaguye hasi, hama dutora ifanta yaragiye muri ipo, agasitro arakanwa, yarafise umufuko avuye muri sud uzuyemo amafaranga, afise amazu mu gisagara ca Bujumbura, ahejeje kuja gutora amahera yarwaye agira atware kuri banki. Yikanguye hari kuri rya pave abaze kuri Saint Michel, aca asanga ndi hejuru yiwe ndiko ndamuramiza citro. Ijambo rya mbere yambajije yambwiye ngo iyi citro ndiko ndanwa mwayiguze amafaranga mwakuye hehe? Umve ntuze ndiko namurabura, mugabo yavyutse ambaza ngo mube mutakoresheje amafaranga yanje. None ndababaza, none nimubona ko tugomba gusenga tugakira no mu mishaha none? Umuntu iyo fana sindiko ndayinwa, ndiko ndayimuhereza, mugabo yarantatiye kandi navuye ndayiriye amafaranga yanje. Yarafise isashe yeshe za kera tuzuye amafaranga, arambwira ngo ntube wapimye kunkorera amafaranga. Ndagura iyo citro kandi ahejeje kurabuka, yaciye atwara kuri konte acaragenda, nta nubwo yambwiye merci. Kubera iki? Collectionisme. Hari abantu banezerwa kubona ibintu vyuzuye gusa mugabo badashobora kwifashisha uwundi. Muzobona abantu babuyabuya, akaza muhira akicara bikanka, akaja kumubanyi bikanka, akaja muri salo bikanka, akaja mu cumba bikanka, akaja ahantu hose bikanka. Ugasanga umuntu ashobora kwicara ahantu hamwe ngo hamare iminota 5 aguma agenda. Kandi umubaje ati none uri kuja hehe? Tijewe ico nzi ndiko ndagenda gusa. Ni ingwara yo mu mutwe bita trouble de l'anse, umuntu agenda adafise yari karaje. Nizo ngwara 5,000 muravye ibiriko biradushikira, ntimubona ko tukwiye gusenga tugakira? Izi ngo ziriko zirasambuka, ntimubona ko tukwiye gukira? Amajambo avunaguye rero no musi turaza kwerekana ingene twoshika kugukira. Hajya niho hariho bavuga ko ariho hakorera aya mafonction afatiye ku bwonko. Hajya niho hariho umushaha uri muri kiriya kajya kabanza. Murabona ko ari akantu kameze nk'agaharage kari munsi n'agahimba kitwa cervere, niko kaba hafi y'umushaha kugira ngo kagaragaze icyo bita equilibre. Iyo bavuga rero ko umuntu yakomeretse, ni kariya kantu mubona gasa na move, niho hari umushaha. Gukizwa nabi no gukizwa neza bibera hariya. Iyo kariya kagwaye ibisigaye byose biragwara. Kuvuga neza no kuvuga nabi ni kariya. Iyo kamwe kagwaye ibisigaye byose biragwara. Donc bisigura yuko iyo Bibiliya ivuga ngo rinda umutima wawe gusumba kurinda ibindi byose, kuko ubugingo ariho bududubiriza, ni kariya tugomba kurinda. Kubera kariya kagwaye ibisigaye byose bica bikurikira. Imana nishimwe cyane. Nimwumva abantu bavuga ngo naka yavangiwe, ni kariya kavangirwa. Kubera kariya kagwaye ucukoreshwa na mpwemu yera, ukoreshwa n'abadayimoni ya memta. Kujya inyuma y'igikomere icyo ari cyo cyose hari sazi, niko inyuma y'igikomere cyo kumushaha hari abadayimoni bari inyuma yacu. Mwabyumvise gahemu?
inyuma y'igikomere umuntu wese afite igikomere kimaze kuba kigaragara n'ikirisenya cyane kimaze kuba kijamwo amashira, ikintu bizo kurangira ko umuntu ahicaye uzosanga hari iki, uzosanga hari sazi. Nubwo ibinya n'ibintu byatohojwe n'abahinga, inyuma y'igikomere cyo kumushaha hama hariho déséquilibre spirituel, hama hariho abadayimoni. Kuko uzoraba kenshi igikomere cyo kumushaha iyo kigize urashobora gufata ingingo bikanga kuzishira mu ngiro. Niyaha biva kuvangirwa, nimumva abantu ngo bavangiwe bimezo kunuko ni ibi bikomere. Mu bisanzwe umuntu afise ingabire za mpwemu yera agacongera agakomereka, aca akorerwamo n'abagabo babiri, umwanya akoreshwa n'Imana unakoreshwa na Satani. Umuntu wese agubwa neza bivanye n'igisohotse n'ikiriko kirakora. Nico gituma vyoroshe kubona ko umuntu kwishengero avuga ubutumwa bwiza muhira agatanga ingumu, birumvikana. Umuntu wese agubwa neza cyangwa agubwa nabi bivanye n'igisohotse. Kandi ababwire uno munsi nibaza ko kimwe mu bintu bibabaje cyane, wamutamana babwira umuzungu ni bambwiye ngo uno munsi ikintu giteye confusion isi ni umuntu yitwa umukizwa. Hari umuntu anyumvise? Uno munsi ikintu cyatumye abantu bacanganikirwa bakayoberwa ibiriko biraba ni umuntu yitwa umuntu asenga. Kuko urumva ucumubona kwishengero abantu bose bamwifuza ubutumwa bwiza bwo buragenda neza, mugabo muhira agacisha abantu kubiti no ku mabuye. Umuntu agaca yibaza ati mbega none umwe yari kwishengero ninde, uyatashe muhira nawe ninde? Mora muvyibaza? Kubera twakira abantu benshi, umunsi umwe umuntu yaraje arambwira ati Imana mu kintu ca mbere ndaryoherwa kubona uwo twubakanye turi kwishengero. Ati umubabaro wa mbere ngira ndababazwa n'umugabo wanje tubwire dutahe. Umwarimu ti kwishengero aranyambira arangumbira kuko abari kanyambirira mu bandi. Ati ariko dushitse muhira n'umuryango yinjiriramo ntawe usubira kuwinjiriramo. Acambwira ngo icompa umushinga nawe wanje basi kwishengero kaduheza chambre akaba ariyo twibera. Kubera iki uko dusa kwishengero atariko dusa muhira? Ikintu cyateye isi confusion. Kandi Bibiliya ivuga ngo mu gihe cyanyu umugwamfu n'uburo bizoba bisa. Ariko Yesu acaravuga ati nta ngorane, turabizi ko bizoba bisa, bireke bikurane. Kubera iki? Mbega ndakubaze, abantu bavuze nk'uko uvuga, bakaraba nk'uko uraba, bagatorera umuti nk'uko utorera umuti ibibazo, bakihana nk'uko wihana, bakavuga ukuri nk'uko uvuga ukuri, bakihangana nk'uko wihangana, ubona boja mu ijuru? Alo, Imana nishimye. Uno munsi twova ngaha dufashe ko isi yose igiriweho nk'uko ubayeho, ubona boja mu ijuru? Bagashavura nk'uko ushavura, ubona bo ritumberamo? Erega biroroshe cyane kuvuga ko mugenzi wawe ashavura, ariko biragoye cyane kuvuga ishavu ryawe, kuko ingene twubatse mu kwikunda. Ngo nakubabariye mugabo ntuzosubire kugaruka iwanje. Yo oya shaka ariko no kwivuga ntiwababariye. Ikimenyetso kizokubwira ko wababariye mugenzi wawe umusubiza mu kibanza yararimo. Ngurumva ngo nagukoshereje ngo ariko umaze gushira ko ariko byose uravyononye. Ibyo babyita kwijustifia, ntabwo ari pardon. Ndabwira ikintu kimwe, abantu benshi ntibagisaba imbabazi, barijustifia. Kwijustifia no kwisigura. Ijambo mbabarira nta sigarira zina ngereka rikeneye. Oya imbabarira nimbabarira narindi jambo rizinyuma. Nimbabarira gusa.
ngo mbabarira ngo kandi nawe urabizi ko nawe wabitanguye wamaze kuvyonona. Iyo si mbabarira, iyo ni justification. Ndababwira akantu kamwe karishoka, Imana iri sensere, ijuru rizojamwo abujuje ico yavuze. Ndababwira ikindi kintu gikurikira, umunsi w'ihereza Imana ntizerubiranigana iteza ambuteyage ngo jahariya izomurika ivyawe wenyene wijane wenyene, uzobona akwiriye nukusa. Aya vraiment nta logistique izobirimo, nta komisiyo y'uguherereza abantu, oya uziherereza yowe uzijana. Nico gituma nababwira ikintu kibabaje, nutakaza umwanya uri kuraraba abandi, uri kuratakaza umwanya wo kwiraba, kuko birivuga ngo ni mwirabe kuko nimwe mwiyizi. Ndababwije ukuri no musi ndaramanutse, ariko reka mbabwire kuno kuri ndababwiye. Ibi bintu byateye abantu bya hypocrisie no kwiyorobeka, gukizwa umuntu adakijijwe, kwereka abantu gusenga udasenga, uri kuribesha nta muntu n'umuri kurabesha, kuko umutima wawe urazi neza ko ivyo urimo bitari byo. Ibi bintu biharawe mu bakizwa byo kwimpressiona abantu, nambara neza ambara neza indani kuko izoraba indani. Ngo naramubabariye mugabo urubanza rwewe ntago njamo. Umviriza, urusibemo no mu ijuru uzosibe kuko ntiwababariye. Yesu ku musaraba yavuze ngo bababarire, naho bariko barancumita ntibazi ico bakora. Le premier pardon a été sur la croix, yabereye ku musaraba. Kera je sinemera Imana, nari mu bantu ba mbere batayemera kwibaho, kandi nasanze gituma ntayemera nukubera ibikomere sisiriza mutima narahuye navyo. Canavuga ngo nzorondera amafaranga ntembera i Burayi, ibi bintu biraryoshe gusumba ibindi vyose. Narayarondeye ndatembera ariko nta mahoro nigeze ndonga. Ivyitwa amayroport akomeye narayaciyeko, ariko namanye muri jewe iyo myaka yose nama numva nshaka kwiyahura. Nanabigerageje, kuko reka ndababwira iki kintu, umuntu atagira Imana n'imodoka igenda itagira imoteri. Naragiye muri association y'abahakanyi mu Faransa, nari umuhanuzi w'iyo association abatemera Imana. Naragiye mu gipatiri ndavayo, hasigaye amezi 6 ngo turahire. Naragiye mu mizirima ndi muri Katare, narambaye ikanzu narasari. Aho hose nariko ndondera iki, nariko ndondera amahoro. Nagenda babwire ngo amahoro ya mbere no gukira. Ndababwire mwabantu muri ko murumva zino nyigisho, mwebwe turi kumwe muri kino cumba, nababwire iyi ni retraite. Umuntu wese nagenda amenye ngo mbega ngwaye hehe, nagwajwe n'iki, nzokira ryari, nzokizwa nande. Nayo ibisigaye ngo ku munsi w'iherezo babwira ngo genda sinigeze mbamenya. Bazoyibwira ngo nari pastori narinde, izo babwira ngo rijya jambo riranyica, rijya jambo riransogota, iyo ndiko ndagiyumvira. Umfate nizo nakoresha n'imvugo mbabarira amatwi ngo ndakuzi muri Eglise des Amis na Bombereje, izo kubwira ngo naho ariyo waruri sinigeze ndakumenya. Mvuye muri kino gihugu, navuye ino natanguye gusenga, ngenda ahantu igihugu nari ngiyemwo, ndabwira Imana ntabara numashaka aho nsengera umutima wanje uruhuke. Hama mwijoro ngira inzozi, izo nzozi ngira inzozi mbona ndahantu mwishengero. Hama abantu bo mwishengero baca barambaza, ngo bariko barambaza ngo wahora usengera he. Ndavuga izina ry'ishengero nasengeramwo.
hama nza mbona wa muntu muri izo nzozi ariko arazingurura igitabo aravuga ati ndakubona nivyo ati ariko ntiwigeze utonda aho hantu. Aho hantu hatonda iminsi yose. Mugabo navuye muri izo nzozi uwo muntu ambwiye ko arambona ku izina mugabo sinigeze mbaho. Fizike maneho narindi mugabo mu isi y'ibigara mu isi y'umwuka siyo narindi. Wowe barazi kutonda mugabo nivyo uratonda. Yo ndababwira ikintu kimwe hazoba gutangara ngo ibintu bibiri bizotangaza abantu mu ijuru nukubonayo abutari witeze ko bajayo hama nukuburayo abari witeze ko bajayo. Amurindiriye ko nikubita ku mitwe hariya ngo navugishijwe. Navugishijwe ariko uri no gutwiyumva ikimane kiramubwira. Isi twaje ko umunsi umwe tuzobazwa. Uyu mugore Imana yaguhaye Imana izomukubaza. Aba bana Imana yaguhaye Imana izobakubaza. Ujya mu bana Imana yagushize iruhande izomukubaza. Nagenda babwira ikintu cya mbere cyo gutinya ni ikintu cyitwa responsibility. Ni ikintu uzi ko umunsi umwe uzotangira raporo. Nukuri ndabinginze muze dukire dukora ibintu uko byagomba gukogwa. Ndababwira ikindi kintu muze dukire ibimenyetso by'ubugwayi biraboneka ko amashengero yuzuye abariko baratirisha ni bande abariko bariba ni bande ko amashengero ategura karani ijuru y'amasengesho yo gusenga no kwisonzesha izo ngo ziriko zirasambuka zivuye Bangladesh canke muri Afrique du Sud ni zinyene zitonda muri karani ijuru kuko umutima usenga ugwaye uvyumva mu ishengero ukabihakanisha ibiko gusohotse. Aka kantu kagwaye aka kajya kagwaza byose ngo rinda umutima wawe gusumba akurinda ibindi byose kuko ubugingo niho bududubiriza. Mu majambo avunaguye yoroheje rinda aka kantu kubera ukubaho kwawe kudepanda kuri aka kantu. Bibiliya yakoresheje ijambo ngo niba urinda ukuboko kariye karinde gusumba, niba urinda ukuguru karinde gusumba, niba ukunda makiyaje makiya kariya gusumba, niba ukunda kwambara impuzu zimvye yo ambika kariya gusumba kuko ubugingo bw'ibyo ushaka resultat finale y'uri kuraja naho ushaka gushika biri determine na kariya kamoteri Imana yaguhaye. Hamara kamabwire kariya niyo kazoja mu ijuru kajya niyo kazogenda. Iyo umuntu yapfuye mu Gifaransa avuga ngo il a rendu son âme. Siko bavuga mu Gifaransa. Muri bavuga ngo amaguru yapfuye. Mu Gifaransa bavuga ngo il a rendu son âme. Maja mavunaguye kariya kahagaritse ibikorwa. Boate noire mutabane ko bivuze hariya. Kandi kariya niho gapfu bwa nyuma. Hajya kwa muganga bahejeje kuvuga ngo dushire muri morgue kajya karafisa amasaha 3 yo kwiyegeranya kagenda bwa nyuma. Hari icyo bita mort biologique na mort psychologique bwa nyuma. Hajya umuntu yapfuye mu masaha 3 muri ko murakoma induru biya byose bari karavyumva. Nico gituma i Burayi imbere yuko umuntu bamushira muri morgue bapima les deux morts, bapima psychologique na biologique. Ayi wacu hari abahwanirayo. Kuko kajya anya umutima urashobora guhagarara kajya anya inyuma y'amasata twakikangura umutima ukagaruka. Hari abahwanirayo.
none nta bantu mwumvise bikangurira ku maziko hajya nuko baba babuze moroge abayahwaniyeyo. Rinda, ndasubiyemo, rinda. Nimwasubiyemo amajambo twababwira uno munsi, naho nongeye ko irindi rivuga ngo rinda. Kurera neza bivaha, urugo rwiza ruvaha, gukora icyo Imana yaremewe kivaha. Umviriza, rinda. Rya shavu ryawe ryinshi rivaha, za ngombi zivaha, wa mujinya uvaha, kwa kudaharira bivaha, kwa gufata ingingo mu gitondo ku mugoroba ukayivamo bivaha. Umva, rinda. Kwa kumva ijambo ry'Imana ukagerageza kubishyira mu ngo bikanka bivaha. Akakagwaye uzovyumva, urangirize kuvyumva, ntuzopfa bishize mu ngiro. Mu majambo avunaguye, akaniko kadetermina ukubaho. Mu majambo avunaguye rero, akaniko ugomba kwitwararika. Kuko kubera iki? Akaniko kubaka. Ariko reka ndababwire, uno munsi aka kantu muze ugatahana, murara murakiyumvira ati mbega wakantu kanjewe umerewe gute? Yo, reka ndababwire ikindi kintu. Nubana n'umuntu agwaye azokubwira ibintu akora n'ikinyurane cyavyo. Azoguprometa urindire ko ari yariza ubure. Azobwira abantu ko agukunda, agukubite mushitse muhira. Kubera kajya anya gashitse muhira kaca kabako maske ikitomba. Aka niko gatuma muri ko murasambura izingi Imana yabahaye. Harabone ko bazisengera bazibuze. Aha bariko barerekana ni kariya bariko bakerekana akantu kameze nk'agaharage kari munsi. Mu bisanzwe akantu gatuma umuntu agira equilibre, ni cervere. Hajya mugiye kwa muganga bakabatera anesthesie, ni kariya basinziriza. Mu bisanzwe bagira bagirire operation, bazimya kariya, umubiri buri kurababara ara normale, bujya bubabare ntaho babwagiye, buri kurasasatwa. Ariko kubera kariya ugatanga amakuru kuri kurababara, barakazimya ugacubabara hamanika bitanga nko makuru. Naye handi haje buri kurababara kujya nta kimwe kiba cyahindutse. Ariko urumva agasanzwe kamenyesha ububabare kaba kaborewe, kaba kisinziririye, wowe cume ngo ntaco wabaye, kumva umubiri urahwereye. Umuntu aragutse bantu b'Imana. Kariya ku bantu banywa inzoga kariya niko kaborego. Inzoga bayikorana akantu bita kadope, ni synonyme ya dopamine. Dopamine ni hormone y'umunezero. Hajya mu nzoga barashira akantu k'umunezero. Nje bituma umuntu yaborewe ababwira ati mwese niba bahereze muhira tasi datanze nayo ibiharage. Kariya kaborewe karibagira ko muhira batariye, kirabira bari kumwe muri uyo mwanya gusa. Kariya anya bavuga butumwa bazi kuvuga ubutumwa bugutangisha. Hari abantu bafite amavuta yo kuvuga ubutumwa abantu bagatanga. Hagiye watanze utabishaka baba bahenze kariya. Kuko ikizokubwira ko kahendetse kamaze gusubira muri etat normal ufate Mana yanje amahiri cyo nayatangiye. Ikizokubwira yuko watanze ibitari ibyo ucurogere twejeje gutanga. Ni kariya none mwumva ko dukoraniwe ga yemwe. Ega duhanzwe na byinshi. Agakiza gatumbereye kava ku bintu byinshi cyane. Sukwera umuntu yabimbise ijambo ry'Imana ariko n'umutima ryashikiyemwo. Rero kenshi yarabivuzemo Gervais, hari igihe kenshi ibi bibazo tugenda turahura navyo. Twebye murakoze cyane.
ibibazo tugenda turahura nabyo kenshi birateba bikatuzanira ingwara zo ku mubiri zigaragara. Aha bavuze ngo le stress est le carrefour du psychosomatique. Iri jambo psychosomatique mu gifaransa aravuga ngo c'est quand la douleur psychique devient physique. Nigihe umuntu akubwira ijambo ukaza wumva apeti iragiye, uriko niyumvira ijambo ryaciye ngaha na apeti wamengo apeti ni estoma n'ino, ariko birashobora gushaka ukumva inkuru ukaza wumva n'imbere wowe uri imbere ya plat ukunda ukumva apeti pi iragiye. Ingene umuntu yubatse mu ruhererekane rw'amakuru. Iyo kakantu naheze kubereka kagwaye gatuma no ku mubiri kahuye n'ibibazo, ku mubiri utangura kugira ibimenyetso vy'ingwara zigaragara. Aya madiyabete yaravuze Gervais, amakanseri n'ibindi biraza neza atabimenyetso biologique ariko vyazananye kuri aka. None ntimurabona ko umuntu ashobora kubura umuntu agenda kwa muganga bakamutora diabete, glycemie ikaba yaduze. Ega diabete ni glycemie. Nta muntu abura umuntu ukazubona agiye kwa muganga ambwira ngo tension iri hejuru, wibaza ngo ari umutima gwaye. Oyaye ni tension ifatiye kuri vyabaye. Hari gihe dushingwa n'ivyabaye ivyo bintu nibiheze ngo bigirene bikugweho. Burya kugira ngo umuntu agwara ingwara zo mu mutwe yinjira ku ngazi zine: ni stress aigu, stress chronique, névrose et psychose. Hari kugira ngo umuntu atangura kunyuranya ibirato bigendera zahoro. Stress aigu ni uruhagarara rw'umwanya mutoya, hamwe uzumva umutima usimvye mugabe cya kintu cari gitumye ugira ingorane kigaca iyo giheze wa murindi uri hejuru y'ifyigo naza kubereka ivyo fyigo ritumbereye ugacugirana ugacuhagarara. Ugo ruhagarara ruraza mugabo nta ngwara cyo rugutera kubera cya kintu caronse umuti. Stress chronique ni gihe umuntu yama mu ruhagarara rw'amaho ati aratashe aranyica. Iyi telefone mu kuyita bakabanza gusenga. Bisigurike mu bwonko umuntu yarakorewe ibintu bibi bica biragenda biribika, mu gihe wa muntu gusa muhamagaye ntabona ko ari bishashagira mu bwire ubwonko bumuzanira vya bindi bibasanzwe amukorera. Narabwiye ko nafashe ingo niba hari ikintu ca mbere kimpanze nshobora kuva mu biro saa 8 y'ijoro ni ingo. Hari gihe bishaka ta saa 8 y'ijoro. Stress chronique ni gihe mu bwonko buguma bukugarukanira garuka ivyo byagushikiye n'igihe bitagomba kuba bigatuma uvyitegura nk'ibigire bibe biguteza comportement bita hypervigilance. Hypervigilance nukwama witeguriye ko icabaye kigire gisubire. Ntimurabona kenshi kwa muganga aho bashaka gutera umuntu insuline bikaduga bikamanuka. Kenshi umuganga acabaza umugwazi cyangwa umugwaza ati mbega uyu muntu akora hehe, aba hehe, bimeze gute, aba ari karondera iki, etiologiquement aba ari karondera la source ya glycemie. Nico gituma mu gihe glycemie yatewe na psychologique naho bugutera n'ifi imanuye ku ikibazo s'umubiri, ikibazo n'ubwonko. Kandi nababwira ufise stress chronique obligatoirement ugomba gusenga nabi. Urazi gituma usenga ibitari ivyo. Reka nababwire umutima udatuje ntushobora gusenga ibituje. Hari umuntu anyumvise? Mwemu w'Imana akorera hari urutonde, abadayimoni bakorera hari desordre. Ndababwire yo ndagenda bahebuze ntuzohamagara Imana muri desordre ntizofije. Ntuzohamagara Imana muri desordre ntizofije. Kuko kandi ndababwire ikintu ca mbere yirinda no kwivuguruza, kuko umva ni yera iganira n'abera n'abejejwe. Nibikunda. Umunsi umwe nari muri kino gihugu
nshafata umunsi wa gatandatu ndawuharira gufata icumba, gukoropa no gupanga ibintu neza no gushira ikintu cyose mu kibanza cyacu. Uwo munsi njyamye après midi numva nguwe neza, navyutse ngize ubwoba ngo nagiye mu ijuru, ndikanga ndaraba ndabona ko nkiri mu isi. Nza numva ijwi rirambwiye ngo ngwerega ngo ahari urutonde niho mbandi. Sinasenze, oya nashize urutonde rwaho njyaho. Ndababwire mw'abantu mwubakanye, shiraho urutonde, le projet z'urugo zizogenda neza. Shiraho urutonde, ibyo muzosengera bizogenda neza. Shiraho urutonde, abana bazokurira mu rutonde. Ariko ikibazo dufise uno munsi, dushaka abana b'abanyarutonde bakuriye mu rugo rutari mu rutonde. Ibi bintu sinzi gituma ariko biraza, kandi sinaje kuvuga ubutumwa ngaha. Umva, dushaka resultat, dushaka ivyamwa byiza mu rugo by'igiti tutateye. Umugabo ashaka keya atarondeje mu mudamu wiwe, umudamu we ashaka amakado atateguye mu gitondo. Bibiliya iravuga ngo ewe wa mugabo we girani, mwaravyibagiye, kunda wa mugore we ubaha. Reka ndababwire, Imana yaraje gutrasa, atagukunda nta kubaha, atakubaha nta gukundwa. Ngurumva nankunda ubashe, urumva nanyuba wakunze. Nawe ni munafashijwe nkanje ngaha. Naje kubabwira ngo mushaka ibyubahiro kunda. Ngo umugore wanje muri shirikazi, aha wakunze. Ushaka umucungo wateye indimu. Ngo ahubwo hari inyuma barabivuze ngo ahubwo. Haciye avuga ngo ahubwo. Haturamvuga ibi. Yo naho dutwenga birababaje, ariko reka turacisha mu dutwenge. Mureke ndababwire, ico uteye nico uzosarura. Ariko muze dukwishire ni inyungu zacu. Turi kubeshera Imana ngo yaratevye, Mana ntunzi gute Imana yomenye igikomere, kwinyuma y'igikomere hari abadayimoni. Nishobora kumenyana n'abadayimoni. Oyaye kura hizo sazi hama mumenya. Mashengero bararushe, basigaye bashiraho amaseanse de deliverance, bagacashira n'amasengesho yitwa deliverance. Reka mbabwire abakozi bana muri ngaha, umuntu yashize amasengesho ya deliverance atakijije ibikomere ni umuntu ariko arikana isazi atakuye igituma zizi. Muzogwara amavesi ndirwa ndabikora, muzogenda muryame mubanze mukize ibikomere, isazi nta legitimity zizotuma zizi. Mwanyumvise abakozi b'Imana, genda mwirukana ibikomere bizotuma isazi zigenda. Genda mu mashengero abantu bakiri ibikomere bizobasunika muri deliverance. Sinzi gituma ibintu bije, sinzi gituma ndavyensiste ko, ariko ndumvikashe ya Mwuka Wera turiko turakora ikinyurane ni amba tugashaka ibintu bidafise iyo bigomba kuzanana. Ushaka umugore gukunda wakoze iki kugira bagukunde? Ushaka umugabo gukunda umva. Bibiliya iri claire. Si tu veux de l'amour, obéis. Si tu veux d'être honoré, aimé. Hari igihe uruhagarara ruza ku rwego ugatangura kumenyesha ko hari ibibaye. Umuntu agatangura guhema n'umutima gusimba. Umubiri wacu warahawe ibintu muri wo
bituma uhangana n'ibivuye hanze, ni ibita phase de resistance. Nico gituma hajya umuntu mu gupfa muze murabe imisi yose, umuntu mu gupfa girane aragaruka agakomera, atangara gusaba ngo mpinja, atangara kwijana mu itwara atahora agenda. Hariho ububiko ubwonko butubikira bwa energy iza gukora ku mwanya wa nyuma. Nico kimenyetso kandi iyo umuntu yapfuye girane agira kakana pipi, ubwonko buramusigira energy iza gusohora umwanda wa nyuma, ntibushobora kwisesagura. Ikintu cyose kirapanze, ni wowe gusa udapanze, nabisigaye Imana yose yarabipanze. Na energy y'ukura y'umwanda ucikanye ubwonko burayikubikira. Ijambo bita burnout, épuisement professionnel, ni handi wumva atanakimu gishoboye, hajya ubwonko bari barakubwira ngo energy isigaranye niyo gatsi kanyuma sindayiguhereza, rondera usubire ushiremwo ubwugamo. Aragiye munashika hahandi usanga ibigushikiye byose bigushira ku itapi. Murabe kano kantu hamaje tuja mu kubura wisangije. Murabona umutima, murabona ubwonko, murabona imiringoti. Mukarabe kubera akaca katujana kuraba mbega ivyo dusesa ibiki, tubisesera hehe. Ni gicapo ngereranyo aho batwereka ingwara zo ku mubiri iyo zizanana. Dufata akarorero ngaha, umuntu arakubwiye ngo wa mwana arashushe. Icambere gica kigeza niki, umutima ucutera cyane. Umutima uteye cyane haba habiki, haba habaye aka kantu mubona aka kari hejuru y'ifyigo nakantu bita adrenaline kaba kisutse mu maraso. Iyo amaze kwisuka mu maraso nakantu kari hejuru y'ifyigo, umutima ucuba oburije gutera cyane kugira ngo usepare adrenaline n'amaraso. Kubera ingene umuntu yubatse, ubwonko ntibushobora kwakira ikindi kintu kiduga atari amaraso. Buca bubwira umutima ati tera cyane, urabe yuko ivyo bintu bigiye mu maraso ngo binkuriramwo. Ndumvise yuko ari indi substance atari amaraso agiyemwo. Umutima uri kuratera cyane haca habiki. Ucutera n'umurindi munini kugira ngo urabe ko kuvudura k'umutima kofata amaraso na ya nkabuzo y'uruhagarara ukayisepara. Ariko bimaze kwisukamwo biba biri inseparable, niba bigikunda ko bivayo kuko adrenaline muri etat liquide n'amaraso ari muri etat liquide. Bica bigirane uko umutima utera cyane rero na ya nkabuzo yagiye mu maraso, ijya nkabuzo imeze nk'uburozi, icifata utuntu tumeze nk'utunure turi mu mitsi, utuntu bita tunape phréatique, igaci tudugana utunure kugira ngo imitsi ajya mu mitsi yarimo utunure dutuma amaraso asirikira neza. Ruvuga ko umutima uteye igihimba cya mbere kiba irige n'ubwonko nibwo banza kuronka amaraso, kuko ubwonko mu gukontorora umubiri bukoresha igitoro cyitwa amaraso. Umutima urateye, ya maraso araduze, arimo ya nkabuzo, ahitanye twa tunure, biraduze bigiye mu bwonko. Ingene umuntu yubatse, imitsi guhera kwino ifise amakalibre manini ya minini, ariko igeze ngaha haca haba hatoya. Murumva yuko biraduze bishitse ngaha biciye bihura nuko imiyoboro n'imitoya, twa tunure duca tuzibira umuringoti. Amaraso yagomba kuduga agaca burahaca kubera ijambo gusa wumvise. Ubwonko burafise igitigiri cy'amaraso bugomba kuronka kugira ngo bukorodone umubiri. Iyo rero bumaze kubona ko bwarose amaraso makeya, buca bufata ingingo ya delestage kujya kwa regidenzo. Iyo amatara yabaye makeya bahereza ibitaro, bakahereza amakambi, bahereza ahantu hatabura. Ibihimba by'umubiri gaca bisigara mu mwiza. Nibi bita paralize. Urashaka kuryama ukomeye ukavyuka wagize paralize, ugira grand besoin na petit besoin utabikontrola kubera ijambo wumvise gusa. Kandi ndababwire ibi bintu bizanana ngaha biranyaruka cyane, ntibisaba umwanya wo kwiyubaka gose. Diabete ni iki? Uko ngaha guma hazibira ubwonko buguma mubwira ati tera cyane urabe ko nadukeya twariko turahagaze biduge.
hama uko ugira uruhagarara ni kujya nkabuzo y'uruhagarara yisuka ku rugero rwo hejuru cyane. Imaze gusa ku rugero rwo hejuru haragera ahantu ubwonko bukaboregwa. Iyo umuntu agiye gusinzira hari icyo bita iritiro kugira ngo umuntu avyuke aca kuri imizingi ine y'itiro ni endormissement, sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal, sommeil de latence, umuntu akavyuka. Hatuvyutse duca kuri umuzingi twese. Anya niho ushitse kuri notiro niho umubiri ugira ico bita scan. Hajya twese turyama tuzuye amadeshe tukavyuka amadeshe yose yasohotse. Nk'ibi ndiko ndavuga nivyo wumvise mu gitondo uza kuryama carte memoire yawe yuzuye ibibijwi ari kuvyuka ubwonko bwagusigaraniye amajwi akeneye yandi bwashize mu madeshe. Haje ibyo twariye twese uza kuryama isukari iri hejuru mugabo uza kuvyuka muri iri tiro isukari yamanutse iri ku rugero rwiza. Ibi rero biba washikiriye iri tiro iri rero urishikiriye iyo utarijemwo imicafu waryamanye n'ibivyukana. Na hantu cyo kubuna kugira ngo hewe jewe naryamye mugabo numva mbyutse ndushe agahindura oreye agahindura imatera agacura muri gitanda akibagera ko ibyo ari karakora sibyo bituma arushe nuko atashikiriye muri notiro. Kandi mu masaha 28 turekure kuryama amasaha 8 iyo utayakwije uyu muzingi w'itiro urakwandikira ideni. Naho uzobona ngahara no karisinzira ko ngaha kandi turiko turavuga. Ubwonko burakubwira ngo amasaha uri kurarenza banza umibirarane. Ibi bintu rero kenshi yo tubiri notiro ni umubiri ugira ya scan. Kubera wo akire ya adrenaline go hejuru haca habiki. Haca haza yuko umuntu aca tangura kugira uburemere butagira isiguro. Ubwonko buca bwakira butangura kuborerwa kubera adrenaline iraboreza. Haje tugiye kuryama rero dushitse kuri notiro niho hantu umubiri hari ibihimba bitanga raporo mu bwonko iyo twasinziriye ni gitigu n'umutima ni pancreas kinda cibagiye ibyo bitanze raporo. Pancreas rero niraba ibijanye n'isukari kwiri hejuru cyangwa kwiri hasi. Iyo tugiye kuryama tugashika muri notiro sommeil profond pancreas icibwira ubwonko atereguye umuntu injya yariye n'amafana yariye erega haraba ibiharuro aryamye asinziriye ko ageze ku 8. Pancreas imaze gutanga raporo mu bwonko ubwonko buca bufata ingingo bwararemye udusubstance tuca dukororera ya sukari gacigenda kuri 4 ukaryama iri ku 8 ukavyuka iri kuri 4 mukomera amashimeshima. Ndababwire tuba twarapfuye yatabayo. Ndababwire Imana iragaheze. Ndababwire iremwa ry'umuntu ririmo igitangaza. Iremwa ry'umuntu n'Imana yonyene yigendera. Nico gituma itari mu buzima bwacu amagrisema araduga amatansiyo araduga. Iyo twayisize dutangura kwigwanirira mu mwanya ari kugutugwanirira. Reka ndababwire sommeil profond nta wijanayo yifise amahoro niho yashikamo kandi amahoro atangwa n'Imana. Hari abantu bari mu Buhindi kwivuza ibindi ko ndavuga kandi bazoshikayo nta nyisho bazobahereza bazogaruka bagwahaye. Imana wowe hari ukunda Imana wongereko. Wowe hari wumva yuko utoba idahari wongereko. Hari korari yavuze ngo ubuzima bw'ibimera Imana yabushize mu butaka, ubuzima bw'inyenyeri Imana yabushize mu bisanzure. Aravuga ngo ubuzima bw'umwana w'umuntu buri mu Mana n'Amana nta buzima. Yo nagira nakubwire ngo amahoro ari effectif, amahoro mazima, amahoro akomeye. Nagira nakubwire ngo hari abantu bafite amakonte yuzuye ariko grisemi ziriko ziraduga. Hari abantu bafite amazu bisagara bya Bujumbura no hani Gitega ariko batagisinzira kubera iki? Nta Mana nta buzima. Nico gituma birivuga ngo ibuye ryagawe n'abubatsi nicyo ryahindutse kumyifuruka. Bijya bibazo ufise ugomba gukiza umushaha kugira ngo Imana ibe muri wowe igwiriye ha mu vive une vie en abondance.
byo kwa muganga bisigura iremwa byerekana ko tuba twarapfuye. Diyabete rero urumva ugiye kuryama raporo pankereka birayitanze, imaze kuyitanga igasanga biri hejuru, ubwonko buca bukomanda resistance zikayimanura hasi, ukaryama uryamanya amadeshe ukavyuka uri muzima. Ariko Imana ntitangaje yewe, nagenda babwire ngo ibi bibadusinziriye. Nta mugabo wawe cyangwa umugore wawe ariko aragufasha kubimanura, bibadusinziriye. Mu bisanzwe rero iyo utashikiriye someye la profo, amadeshe waryamanye niyo uvyukana. Ajya amadeshe waryamanye maze kuyavyukana aratuba gutera ibibazo. Amakansere ni iki? Kansere ni multiplication de cellules. Nukuryama, hajye tugiye kuryama, hari amaserire apfa, hari n'ayavuka. Hajya muri yatiro nuze someye la profo, umubiri urapima ukaraba amaserire ageze gupfa n'ayavutse. Misanza havutse nk'amaserire 10, hagomba gupfa 10. Kirazira ko serire zija hejuru, kirazira ko zija musi. Zigiye hejuru ni kansere, zigiye hasi ni kansere. Tuza mwana makansere menshi ari menshi no musi. Abana bavuka imitima yuguruye nibi ndiko ndababwira. Kuko umuvyeyi yasamanye inda uruhagarara, akamara 9 mwari mu ruhagarara, biroroshe ko avyara umwana umutima wuguruye. Ngo abadayimoni ngo bawugure ngo bawugare, oya iruka nisaza abadayimoni dushabagenda. Nje nganda badigadige ndababeshi, irukana igituma baza. Nuko kanseri, kuvuga ko kanseri kuvuga ko hajya mu ijoro umubiri uraharura ibitigi by'amaserire kavuga ati nibi. Iyo rero tuvuga havutse nka 20, amaserire akavuga ari nka 20, hama hagaca hapfa nka 22. Urumva umubiri ucugira ico bita carence, ibitigiri by'amaserire biriho bice bija munsi. Bazobwira ko ari kanseri ifatiye kuri carence. Havutse amaserire 20, hagaca hapfa 19, bazogutora kanseri iyo bita resuprema, aho ufise ibihimba byagomba kuba bihari birenze. Kandi ibi by'ukwica no kuvuka, ubwonko burashobora kwihenda bugakomanda kwica byinshi kubera bwamaze kuborerwa na adrenaline. Nico gituma kwa muganga bazokubwira ngo turabona kanseri mugabo ntitubona ingene yaje. Kuko ingwara zo kumubiri ziterwa n'ibi bintu, ijoro rimwe ashaka kuraro yigwaye ukagwara ingwara yidevelop imyaka 30 ku bandi. Nico gituma ndababwira tugomba kwitwararika tukaza turiyumviriza, duhejeje gusenga tukaja kwivuza. Nibi ikindi kintu nongeye ko kuma AVC, mumaze kubona ko AVC ari menshi nayo. Murumva vyateye uko uruhagarara uza niko rwabunure buguma bwugara. Haragera ahantu imiyoboro atana gatoboro na gatora kagisigaye ibinure vyazibiye, umutima ugacubwira, ubwonko bugaca bubwira umutima ati tera cyane ndabikoze nkana dukeya, ugatera udutsi cyo duturika. Umuntu akaryama akomeye bagasanga je umuntu wahindukiye AVC ya kwa muganga. Bashinga ntaye reka kugwaza abadamu ama AVC. Bapfasoni ra kugwaza umugisha Imana yabahaye ama AVC. Ibimenyetso bazimisi biteye ubwo no musa amazimisi bamurika abana basigaye bavukana ama diabete. Ça n'a jamais été. Basigaye bavukana ama diabete kubera nta kindi kintu mama wiwe yamaranye igihe adrenaline le 9 mois azovukana afise umwana afise adrenaline isumbiye mama wiwe. Ni ibi bice bidutwara mu mahamuka. Ibi byose by'ukubura ntiduhambe. Basigaye batubwira ngo ejo uje muzobe mukomeye. Muzobe mukomeye. Umuntu arabura bakamubwira ngo akomere he? Kwino cyane kuzura. Mbe bakomera he? Amosozi nudugingo tw'umubiri Imana yaremye tugomba kwisuka hari kibaye tubahana bita muri la grande lacrimaire no haba amosozi. Iyo wabuze ugomba kurira, ubwonko nibwo bwabitegetse kugira ngo umubiri umenye ko hari cyabaye. Twebwe natwe turabura bakatubuza kurira ngo ni wifate.
mu bisagara hasigaye hari ibintu biharawe by'igisirimu baca batugurira amafime nunarira urire mu gisiranse nta kurira mu gisiranse kurira nta sinonime yindi hari kurira no kurira nyine nta kurira mu rupfasoni nta kurira mu kizungu nta kurira k'umu enjeniyeri nta kurira k'umuganga ukurira nukurira kuri bose abagabo nabo ngo atemba aja mu nda muri eteste muri estoma aho hantu Imana itaremye wowe uhashiraho kubera iki urayikosora urinde ko yaremye ko atemba aja hanze mwabagabo muyashira mu nda kubera iki abantu babiri bagize accident umwe akaviriranira indani n'uwaviriye hanze n'igihe waviraniye hanze amaraso yoba yuzuye isare waviririye indani nongera uhagupfa gusumba uri kaviranira hanze cyo bita hémorragie interne hari abantu benshi mwakuze mufise ama hémorragie interne abavyeyi mutera abana hémorragie interne uramukubita ukamubuza kurira ngo wihende ucire hasi none wivyo wakoze washatse ngo agire bana bacu barapfuye umwana watumye arira ukamubuza kurira azogira ingeso mbi kuko wamuteje hémorragie interne muri psychiatrie batubwiye ngo chaque comportement vient de quelque part kintu cyose bakoze uko utari cyo kizogutera ingorane mu busaza ngo hora ngo wihende ngucire ukimukwitaho washaka iki umwana afise ibigumbagumba n'ibishobisho bigomba kuza biragaragara enda kwereke umwana numubuza kurira wamukubise hazogera ahantu mukubita umusabe kurira vyanga ntabana muri akubituka ntarira ntadonoka ugasigara usenga Imana ngo mpereza arire wayazimirije iki kandi nakubwire ni waba nawe wabayitarira uzovyara umwana atarira gusuma kuko c'est transmissible c'est transgénérationnel ibi bintu ko ndavuga birafise naho bihuriye avec les gènes c'est génétique turabeshe nababwire satani ararengana ibintu tumubeshera satani igihe cyose yinjira hari akaryango umwana w'umuntu aba yuguruye sino selon la Bible ngo nta bubasha n'ubushobozi afise kutwacceda ko sauf tubaye perméable. La perméabilité veut dire quoi? La perméabilité veut dire une porte ouverte par une blessure. Ngurambabarira ngo shatani ngo niwe yanshavuje ka ariko arya ngo kuguruye gatuma ushavura hama nawe icakora nta kindi akora arakiexplora gusa aragakoresha neza kandi umviriza satani akora neza agakorera ku mwanya ko arazi ko afise umwanya uri limite Ngurambabarira ntiyari jewe yarinde none ko ari wowe watukanye yarinde kandi sevurega ntiyari wewe ni gikomere cyabikoze ihamuka n'imiduka ari biriba ku muntu bivuye ku byamushikiye kenshi na kenshi atabishaka bikamukomeretsa cyane ku mutima. Reka ndababwire bakozi bima bantu mwaje muri aya materaniro urugo rwiza rugomba kurangwa n'abantu bagubatse batari mwihahamuka. Aha ni abantu muri ngaha hari izina utokwita umwana wawe kandi iryo zina ni ryiza mwako rifise icyo rivuga muri kahise. Twaje kubatoneka kugira ngo mukire igihute ntago nta na anesthesia nazanye no munsi no gutoneka ka kantu kaboregwa ntitukaboreza ivyo nzaravuga herereza mu buzima bwawe. Bwonko bwacu buri informable deformable ico utabukoreye buzobukwishuza ukuze ntibuhendwa burashobora kurindira gusa mugabo umunsi mwe kanaka buzokuzanira inyifato n'ingwara ifate kwintu bagomba kubukorera utabukoreye. No musi namariko nabwira aba intellectuel abantu bize bavuga ko atabikomere bagira utivuje uzozikura ukuze kuko hippocampus nizokwemerera utivuje uzobana nabi n'abandi bantu kandi warize utivuje uzokwimvira ngo uri kuratondeka ibintu usanga abantu bakomerekeje wabamaze utivuje uzorusambura uzokora ivyo udashaka ukora ivyo hippocampus ishaka.
uburemere bw'ihahamuka buterwa n'ibidushikira biri ku rugero rurengeje ibigumbagumba umubiri wacu rusanzwe ugomba kwakira. Uzokumva umuntu akubwira ngo ijambo yambwiye vyanse ko rinkwigwamwo, aloreke ubwonko bwacu bavuga ko turinda tuja ku maziko utarakoresha na 10%. None vyanguka igomba gute kandi ari haniniya? Nuko biba bicuramye. Ibicuramye bitwara ikibanza. Kigereranyo umuntu yakomeretse ku mubiri, umubiri uratana, hama mu bwonko agira ivyumviro vyinshi. Iyo umuntu yakomeretse ku mubiri ntavugwe arava amaraso, mu bwonko abura amahoro. Nibirashuka ryama ukavyuka wumva ushavuye, umuntu yokubaza ati wabaye iki, ukaba utari capable kubisigura. Ukumva ko ufise amertume muri wewe, kumva ko ibintu byose bibishe, kumva ko ibintu byose bishisha, ariko umuntu yokubaza ati wabaye iki, ukaba utari capable kumusigura ico wabaye. Nibi umuntu abura amahoro ataca yamubujije kukubera iki afise kahise katahise. Ububabare agira akababaro, arazana amashira ku mubiri, ara ku mutima agira umubabaro urengeje. Uzokumva umuntu akubwira ngo nopfuma nipfira. Umuntu yumva itangazo ry'abapfuye ngo abandi bo bararuronka, umubabaro urengeje. Igikomera kirasebura kitavuwe. Hari umuntu agihamuka raba bose barapfa, ariko nagenda babwire ngo aha hantu uyu muntu arapfa gusumba abandi bose. Ibiteri hamuka hari ivyo nabonye. Nibiki tubona biduteri hamuka? Hari umuntu tuzinanye yabonye accident turi ko hôpital militaire ajya ku kiraro, imodoka ifyatanga umuntu gushika n'ubu ntajya inyama. Agati yo mbonye inyama ku isahani nca mbona wa muntu. Nibiki wabonye? Ivyo numvise, shaka kumva ibintu bagutera ihamuka. Ivyo nakoze. Hari n'uwundi yambwiye ati jewe kuva tubonanye sinari bwasinzire kuva 1994. N'abantu batagisinzira kubera twebwe. Nagenda babwire ngo uwakomerekeje nawe narakomereka, ntiyakomereka wakomerekejwe gusa, basumbanya amadogere gusa, mugabo akanwa kakomerekeje iyo gasubiye mu kami ka muntu nakone kambara igikomere. Nico gituma ujya muntu ushaka kumuraba mu maso, kuko naho byagenze kujya urafise uruhara rwawe nawe. Ivyo nakorewe sinza kubigarukako. Ibifatiye mu nyifato ari ukwikumira, ejo barabibonye kurira tamvo. Hari abantu tuzi agenda muri douche agakoma induru akugurura radio n'amazi ajya ngo yaba akarira bigaca bikunda kwaje ku kazi. Reka ndababwire ikibazo dufise mu isi saba ari kwa Rojanti nabagomba kujayo batarajayo. Kubera bari kwa Rojanti bari sous-traité bariko barivuza. Ikibazo nabantu bagomba kuba bariyo atariyo bari. Abo nibo bateje umudugararo isi. Kwivugana narabivuze umunsi wa mbere ntangura. Uruherehere ugasanga abadamu barisize basigaye basana bajaji kubera uruherehere. Reka ndakubwire uruherehere rwavuye muri psychologique, udoshaka ugure Vesline na Pasline na nyina wiwe ntiruzopfa rugiye. Hari ikintu bita traitement étiologique, c'est traiter la cause d'une maladie. Uruherehere rwazanye kwihamuka uzokwisiga amavuta yose avuye kwisi na he azorangiriza kukumyora gusa ntazokura uruherehere kuko ruva mu bwonko. Simvuza bisiga ko mutisiga mwisiga neza, muje no muri saro mugire make up na make it ntangorana, ariko murabe make it na make up. Umuntu yaraje arambwira ngo muganga waruzi gituma neshize kwa ya mameshi nigituma nambaye ibi birato nteka ngo wibaza ngo nukubego ntego ngo reka ndabikubwire une fois dans la vie. Umugabo twakundana yanteye inda ndi mu 8 acarantwara tutakizimanza amaja mavunaguye nce ndacikira hama cambana nja kw'ishure la même semaine nacikiyemwo nagiye kw'ishuri ku munsi wa gatatu ku munsi wa gatanu cana atazi ko na sanga mu cumba ari kumwe n'uwundi mugore iwacu baramvumye baranyirukanye ndamwiguze casanga ku gatanu la même semaine ari kumwe n'uwundi mugore mu cumba ko nari ntashe banyirukanye atazi ko ntashe
ndamubajije ntanubwira isoni, nambwiye ngo genda ubimenyere, si wowe wenyine ngaho. Nararindire baraheza, nja mu cumba bahejeje, umugore ndamusereva, arafungura aragenda. Ati kuva uwo munsi cafata ingingo ko nzokwambara neza ibintu biri buriya n'ibintu bipika cyane kugira ngo abarundi bose ndabahishe ko nagowe. Acambwira ngo jewe ku mutwe wanje shirako amameshi ya vere n'aya jaune kugira ngo umuntu arira kure ku musozi akimbona aze gufata umwanya mbazaho nayaguriye ntambaze ivyo muhira. Ati ndiyaranja nkisiga parfait kubera nja mu rubanza benshi hari bamaze kubimenya kugira ngo baze kumbaza ngo iyo parfait wayiguriye hehe, nibambaza ngo mbega muhira bimeze gute. Hari abantu bambaye ama maske y'ukunyegeza ivyo barimwo ukiyumvira ngo yaberewe, kumbe yambaye maske. Ubwo rugo rwarasambutse, yageze ahantu araheza amashuri, umugabo afise amafaranga, baca batanga afata ingingo kuko yananiye kumucunga, reka zo turajana mu modoka yagiye hose. Uwo mudamu yarasiye agendera mu modoka nk'ibateri, umugabo agiye kwishyuza amafaranga yaguma mu modoka akamurindira atakaza. Ariko reka ndakubwire, udakuye isazi, udakwiga ikomere isazi zizoza. Gukurikira umuntu agwaye nukwirukana isazi utakuyeho igikomere. Uwo mudamu hageze ahantu umugabo ambwira ati uranduhishije, ubu baratandukanye. Ndababwire uko ucunga uwo mwubakanye, yo Bibiliya iravuga ngo uhora hatari wateramiye igisagara, abateramye bose bagirane bateramira ubusa. Ariko uracunga umuntu agwaye, umushobora umuntu yiruka yigwariye ibikomere sesereza mutima na mushaha na estoma, umucungo mushobore mufashe gukira, uzo umucunze neza. Isukurike, uzobana abantu bagira isukuri yabwira ati mbega niyoga ngo babibone, nambara ngo mbegwe. Icuya cinshi nugususumira, twa batubwiye ngo twateruye abishwa, none mwese mwateruye abishwa mwese, kwara bataraba afite mugabo basusumira. Akayaba gukenshi Gerevera bivuze ejo, ugasanga umuntu aragira ibiteye itongo. Hari abantu bariko barafungura, bafungurira kahise badafungurira inzara y'uwo munsi. Erega ubwonko bwacu n'ubuhenda, niba warahunze none hanturuwa byari bihiye muri 2025 mu rubanza rwa mariage hageze ko wisereva, ubwonko buzokwibutsa yuko 2023 wagiye utarirya nyama ushushira ko zibiri kandi yaragomba kubimwe. Hari abantu barurira kahise kavuga ati nukuri masha 2025 naciye ngenda hariho crise muhira, umuntu akarura hamwe n'umuntu ari hakurya utamubona. Ikizokubwira umuntu yarurira kahise, yarura ingenda ashobora kumara, kuko ubwonko bwacu burakubwira ati uno munsi apeti yawe ingana gutya arurutu. Ariko umuntu yarurira kahise avuga ati inyama nivyo sha twari muri crise gashashirako, ugasanga yaruye inyama 94 97. Kandi uzorabe kenshi ahantu dukunda kwarura byinshi n'ahantu hari injya tutaronka kenshi. Uzorabe no maseminere kubiharage nta mupolisi ariyo, eka kwirengarenga arura, mugabo ubwishaza inyama hahagararayo babiri kuko aho kwarura batatu gusa, kuko abafise ibirarane ni benshi. Nimutwenge mugabo muze muraraba, mutwenga muraba. Ubwoba bwinshi, abantu murara mwakije amatara muryamye. Aha murimwe ndabazi, iyo bwasokeretse la melatonine cortisol ari kuvyura, naho uja mu gitanda n'ufurose nakumuti, kuko wewe ugiye kuryama mbwa hormone irikira niyo kuvyura. Nabagenda kuryama bakabura itiro. Aba bandi kandi batsa amatara kandi cya kabiri, iyo watsa amatara kenshi ugira ibyo bita sommeil saisonnier. Sommeil saisonnier n'amatiro acikagurika, usanga ari amasahitiro riba ryagiye kandi atacuri kurakora. Agahinda
ugasanga umuntu yamarika yewe jewe naragowe, ishavu rirerire, gushishwa, kurengerwa, kuzazanirwa, gukekeranya, kwikeka, kwamurikanuye, guta ibirake ku bantu. Konsekanse nibi, abantu bariyagiriza, baragwara, barabura amahoro mu muryango, ugwanko, ubwicanyi n'aya madivorce muri ko murabona. Mu gihugu acaza amacakubiri, intambara, kubura no gutakaza ikintu cy'agaciro kandi utazosubira kuronka canke kitazosorogaruka ukundi. Agahinda umubabaro ukomeye cyane umuntu agira bitewe no kubura ubucuti abantu canke ibintu. Ikigandaro ni umwanya dufata wo kwibuka, kwiyumvira, guhicubahiro ivyo abo twabuze. Nico gituma iyo batubwira ngo twambara amarori bariko baratubesha. Ikigandaro kigira intambuko zitatu. Intambuko ya mbere ni uguhakana ibyabaye. Muzobibona kenshi umuntu yabuze n'igihe ari muri moroge aguma avuga ngo yaye naho woja ntiwonsiga tutavuganye bya bindi urihuse ntibikunda. Ubwonko bubanza guhakana ibyabaye bugira ico bita rodeni, ntibishoboka. Garuka basi ndakubwire, guhakana ibyabaye. Muzobona kenshi iyo umuntu yapfuye n'umwanya wo gusezera uzubona bene umuntu abantu ntibishoboka, baguma bagira gutya ngo barabe kandi bazi ko amazi insomene muri morgue. Muzoraba ahandi hantu abantu bababara iyo hageze kujya bigusezera n'igihe bariko bararumya isanduku. Uzubona mwene umuntu baramurumije ahava muri mpemu nk'uko umengo aracahema. Ubwonko buja guhakana ibyabaye. Muzoraba ahandi hantu babaje n'igihe bagiye guhamba bariko baramanura isanduku mu kinogo. Uzubona bene umuntu barabahirya ati yo baramujanye, aragiye, yo barashize mu kinogo, sinzosubira kumubona, yo ya majambo sinzosubira kuyumva. Umwe yahora amanura ntazosubira kumanura, umwe nahora ambwira ivyanje aragiye, wa wundi cari igiti cyo kwishimikiza ndamubuze, yo aragiye. Uzubona bene umuntu bifata mu maso guhakana ibyaba. Muzoraba ahandi hantu hababaza n'igihe bahamagaye bene umuntu kuja gushira kwa kavu, aratora bijya bintu ukabona ko vyanse, ndamushize kuri umucafu, ndamufuriye, sinzosubira kumubona. Ahandi hantu hababaza iyo bariko barugarura uruhafu, arapfaga we. Muzoraba kenshi niyo bariko baravuga ngo aho tuza gukarabira benshi baca baza kwifotoza kumva, ukabona aguma yifotoza bakamufotorera ngaha akaja ngaha. Mu bisanzwe ubwonko buba buriko buranka gutaha bumusize ngaho. Nta bantu none twumva ko bagiye ariko bakiri muri twebwe. Igihe bakubujije kurira baba bakoze ikosa ryo kubuza kubisikanya y'ibigumbagumba n'umubabaro. Iyo turiko turaraba mu isanduku turiko turabacu bagiye, ubwonko bufata ifoto nk'uku wari karafotora, buca bufata ijya foto yo mu isanduku bukayisubiza. Hajya abantu bose tuzi bagaciro bafise ivyumba mu mutwe wacu, muri bwa bwonko burababika. Iyo uri kurasezera rero neza bifatiki, ubwonko bufata wa muntu yicaye mutwenga, bugafata ya foto yo mu isanduku bukayisubiriza hamwe yicaye utwenga, uwicaye utwenga bukabugukura yakagenda. More ndazara bariko baratonekara. More hari abantu dukumbura, hari abantu bagiye tutavuganye, hari abantu mufise abantu ngaha uvuga ati yaba yari ngaha niwe twari gusangira, yaba yari ngaha niwe nari kubwira ibintu bimbabaje. Hari igihe duhura n'ibibazo ugasanga uwo agomba kubibwira si hari. Ndashaka twese tube mu gacerere, ntihagire umuntu asubira kuvugana n'uwundi. Abavyeyi abana mubahoze,
abashoboka mubaha ibere, twese ducereze, amatelefone ntimuyakoreshe. Ndashaka ko twese turaba ino. Ikira ryacu rirafatanye nuko ibyo twabuze bigomba kubisikanya. Igituma ushavura cyane birafise iyo bizanana, hariho kahise katahise. Uzobona niyo uryamye ukumva uramukumbuye akaza mu ndoto. Hari abantu batugiriye neza bagiye tutarabasubiza neza, navyo Imana iguhaye agahumbi wumva umukumbuye. Hari igihe duca mu bintu bikomeye cyane ukavuga ati yaba naka yari ngaha, niwe bari karampuza, niwe mbariko ndabwira. Hari abantu bagiye bari bishitsi byo kwegamira. Hari abantu bagiye twaravuze ngo natwe tuzove mu biri tubagiriye neza. Abo bantu baragiye, ariko ikibazo suko bagiye nuko bakiri muri twebwe hatabaye kubisikanya. Kenshi ugasanga umuntu akubwiye ijambo ugaca umubwira ngo shango ngo wivugire ntaco, ngo ko uwari kundemesha none atagihari. Ndazi benshi ko mwumva ama emotion n'ibigumbagumba bya mosozi, n'umwanya wavyo uza kumva yo birekura aze kubirekura. Turi mu mwanya wo gukira no gusuka ca gifuko. Ikigandaro ntigishifatanye gusa n'abantu, urashobora ko bifatanye ikintu wabuze c'agaciro. Ibi bintu nubikora neza bizotuma usenga neza, bituma ubuntu muzima. Tangura umwe wese yiyumvire ninde yagiye n'igikinabuze. Hari abantu batugiriye nabi, hari abantu badukomerekeje ntibapfuye, ngabo kenshi turabibuka kandi bikatubabaza.